Mwaramutse nshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya Radio Isanganiro na cyane ikiganiro kijanye n'umuziki Uburundi buraririmba tubashimira ko mugwanya mu benshi kugira ngo mushobore gushika gukurikira kino kiganiro Uburundi buraririmba. Ikiganiro Uburundi buraririmba ntikivuga ngo uno muririmbyi yakoze iki ariko akora iki canke akora kiriya oya dutumira umuririmbyi akaza gucana igicaniro maze akagira ica twigishije akagira ijambo umutwe w'ijambo ico bita teme agashobora kutujana atuvana mu mavaka dushikana mu majahe no kuvuga akagira ico bita mu rurimi rw'igifaransa introduction développement na conclusion kugira ngo twese mu mpera za kino kiganiro tugira ico twungutse cyane abaririmbyi nabo bose barangwa n'iterambere y'umuziki w'u Burundi umaze iminsi muko murabikurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi Instagram Facebook WhatsApp kanubundi kugira ngo dushobore gushika ku baririmbyi Radio Isanganiro na televiziyo Isanganiro basigaye tuva muri studio tugashika ku kivi twarabikoranye n'abandi baririmbyi batandukanye baba basanzwe bakorera amakaraboke abakori the magic eka mwarumvise uwundi yitwa Satbi uno munsi rero tukaba twashitse kwakigwa n'umuririmbyi akomeye cyane yihaye intumbero y'ukuririmbana cyane asanzwe aririmba byinshi mugabo rap n'umudiho akunda gose akaba yitwa B-Face on the floor tukaba rero tumwakiriye B-Face turaguha ikaze cyangwa uraduha ikaze duhani ikaze turabona neza yuko ariko kenshi iyo bagize arasantu baca bagira gutya barabana mu maso nuko rero mwabonye yuko yatwakiriye uno munsi tugira duti uko imyaka iheze n'uno mwaka n'umyaka izoza harabaririmbyi bakunda ico bita hip hop rap eka ugasanga hari amajambo amwe nkora mutima bavuga bafise uko babikora bamwe bataratahura uno munsi rero tugira duti turaza kwiga ico arico hip hop ico arico rap ibigize rap ingene vyari vyifashe mu makungu n'ingene vyifashe muri kino gihe cyangwa mu gihe cahera mu Burundi n'ingene abona bizaba vyifashe mu misiza nico bimaze na cyane nuko rero igicaniro kiracanywe tubamenyesha yuko abari mu hinga bw'ivyuma ari Justicia ari imbere yanje eka nuri hakujya nawe aba yitwa Reno tubakaba tubashimiye nuko rero igicaniro kiracaniwe nino nturire turiko turasangira nuko B-Face turashoboye guha ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane turashimye yuko watuzimanye mugabo twashaka kutuzimane nk'umuririmbyi nta karimbo kukwakira abashitsi muri rap turazi neza yuko abaririmbyi bagira rap ngo bajyama bambaye bakavyuka bagavye cyane gose yo jingo manandika umunya wose sinicara punchline nkazitondeka hamwe n'umuriro ziwucira umviriza hit trap ni noma hit trap ni kwere hit trap ni mbaya hit trap ni bala hit trap irasarabansi barambaye ibara kinjura va mu nzira naho gose urahasigara BFACE from NYK voila nina swaga bala check timba kwikabutura tukaguma turukana mahera gushika umunsi tuzoyaronkera soroti kwa yibitse gari najua watakubari put your hands everybody hey niggas let me get busy ndani ya Isanganiro TV wagwan brother uravyumvise igicaniro catse nuko B-Face hari amajambo tumaze imyaka dukurikira yitwa hip hop yitwa rap ubwawe hip hop niki kenshi hariho ababisimbiramwo batazi ngo bari mu biki akumva nyene ko ayikunda kandi arazi ko yitwa gutyo mugabo batazi meaning yayo rero insigura hip hop ni nka famille nka kujya wowe wagize mariage ukazana umugore hama mukibaruka urafise n'abakuzini urafise na mama wawe urafise urumva ni kuvuga hariho umutwe hariho chef de la famille chef de la famille rero bisigura yuko ari hip hop ni kuvuga ni numugwi uwo mugwi rero urimo ibintu byinshi hama hariho igihe bakwita ngo umurapper ni kuvuga umurapper na kantu kavuye muri uwo mugwi wa hip hop ni nkuko ukumva ngo umu DJ nawe navuye mu mugwi wa hip hop umvise umu designer avuye mu mugwi wa hip hop umu dancer avuye mu mugwi wa hip hop abantu bagira bimwe by'abantu by'ama acrobacy bazunguruka ku mitwe bose bari muri ivyo urumva hip hop n'umugwi w'ibintu byinshi ni bimwe bita sous ensemble no kuvuga yuko hip hop ni nka movement y'abantu bashikiriza ivyumviro biciye mu buhinga butandukanye haba kuririmba rap wavuze abagira abatamba hari abacapa
hari n'abandi bagira ibindi vyinshi ni vyinshi cyane wowe rero uri muri umugwi w'abagira abaririmba bagira rap mu bari Burundi mu hip hop none ivyumviro vya hip hop biba birangwa niki ivyumviro vya abo bose bahuriye kuki ivyumviro vya hip hop kubisanzwe kenshi abantu batanguye hip hop baraba revolutionnaire ni nko kwirevolta nk'ubu ndumva yuko Christian twarashwanye sindi bumushobore kirandusha inguvu ico nkora je ndamugwanisha amajambo gusa nangiye studio na mchana ebana nkidesharja nkavuga ati umujama n'umubono ameze nuku vyagenze nuku nkaja ko nyene nkavuga ibibazo mfise yani ingorane zihanze societe genre muku nyene yari inzira yo gushikiriza ibintu barita mu gifaransa kurovandika uravuze uti arashikiriza ibibazo abari umuntu afise aciye bugufi atanga afise akarondera uburyo bwo gushikiriza ibibazo afise nk'akarenganye n'ibindi hari abantu benshi usanga afise akarimi cyane ubanguye ukuboko ace yiruka rero abaraperi benshi bameze uko nyene kuko arashaka kuvuga ibintu vyinshi bisumba n'ingena ameze bega ivyo vya hip hop vyatanguriye he je novuga yuko bavuga ko vyatanguriye muri Etats-Unis ariko jewe kubwanje ingene nshobora kubisigura ndumva neza na neza abanyamerika batwaye culture yo muri Afrika kubera ko hip hop yatangujwe n'abantu birevolta kubera ubuzima bubi babayemo hari mu gihe cya colonisation ugasanga abazungu barabafata nabi ugasanga hariho abana bavukiye mwibarabara ugasanga hariho umuntu afise abavyeyi bamwihakanye rero mu kwiexprima kugira ngo yerekane ikibazo afise yabicisha muri iyo nzira akarapura akavuga ingorane kenshi no mu rapera ariko aradraga inkumi muri rap ntibigira puissance mugabe iri kuravuga ingorane zihanze societe canke wiyemera urumva ivyo bintu urumva byo byatanguye muri Amerika mugabo vyagize ariko culture ndemeza neza ko culture y'Kinyafrika kuko tubiravye rap iravuga yuko yatanguye muri les années 80 sivyo nimba yatanguye muri les années 80 twebwe twavutse twiga histoire yo mu Burundi kuri basokuru bacu yuko hariho ntuzeyanani ibintu byo kwivuga amazina ibintu byo kwivuga amazina hariho ubwoko bwinshi bw'amazina hariho amazina y'inka hariho amazina y'uruhigi hariho amazina y'ubuhizi hariho amazina yo kwivuga ivyo byose biri mu bintu muri ntuze ya rap poesie slam ibintu byose warubizi yuko intore iyo zagiye kugwana zigatsinda canke zikanyaga ibintu zaza zivuga ati genre turabantu b'abagabo ibintu nk'ivyo ni hahandi rero uzosanga nandi ndiko ndavuga ati jewe nta muntu rapper numwe mu Burundi yonje imbere bijya rero nk'umuntu avyumvise avuga iki gihugu kiba cacomye canyoye urumogi ariko uravye akagasura ka pasteur nkaka urumva ko bitandukanye na bijya hajya mba ndi mu kazi muri urya mwanya reka turaza kugaruka kuzerekeye igihugu cy'u Burundi icari gikomeye uko atubwiye aho byo vyitwa ko vyatanguri bavuga ati siho vyatanguriye abanyafrika bare basanzwe babikora bo barabidevelope kuko abanyafrika bose bambe abirabure bose urumva ko rap muri Amerika yatangujwe n'abirabure abo birabure bose origine yabo n'abanyafrika urumva bagiye batwaye utwo ngaha sinzi kurumva n'amason menshi y'aba producer bo hanze usanga harimo imiduri usanga harimo utundonongo usanga harimo utuntu nyene bivye bagaca tudevelopa tugace twitu du sound twabo reka turaza kubigaruka ko twarabonye yuko wabikoranye n'umuririmbyi aheruka gushengera nawe nyene ngira urukura subira nawe urukura subira muri wa muco wabo barapera abanyamerika babizanye urumva ko ubigezeko nuko uti hip hop ni kirini kiruta rap kirimo abacapa batamba abakora ubundi buhinga hanyuma akabo abarapper baririmba bagira rap ariko kenshi naguciriyemo kenshi bakunda kuvuga yuko ngo rap ngo ntabwo ari kuririmba nihenze urabizi ko no muri isanganiro abandi hari umuntu yigeze kunca intege urazi ko ntoreka kubikubwira yaranciye intege ambwira ngo rap regasa umuziki nanje cinimvira none nimba atari umuziki umuproducer avuza beat koma avuza gitari gute avuza kiki gute ngira niho yageza mu gutaho peut-être urumva bituma tuko turakora ikiganiro kugira ngo abantu batahure bakunda ivyo batahura kuko nta kintu kibabaje nko gukunda ibintu tumva nico kibazo wewe rero umaze kuita yuko uri umwami wa rap mu Burundi
kwanza bavuze ko turi no mu Burundi gusa ibintu birakomeye muri kuvuga yuko ibintu birakomeye kuvuga yuko uza kubitwereka wahereye ku gutahura ivyo muri kahise ngabo rero hariho abatanguye barahari muri rap ko ari cyo bitwa ngo new school old school ivyo turacari muri Amerika yego new school na old school ariko zose ziri develop uko ziva ngaha kuri old school irangwa niki bo old school ni imidiho nyene sinzi ngene no difference kenshi trap baziririmba iyo bavuze new school ni imidiho ya trap trap mu kirundi n'umutego rero iyo trap yo bariko barayiririmbamwo wumva kenshi bariko bavuga ibintu vy'amahera ibintu vy'ibirori genre ni rap nyene yo kugira ngo genre yo kwiryohera urumva ni ukusatisfeza ugutwi k'umuntu nyene canke kumushira muri mood yo gutamba ariko nta message nimwe kenshi usanga iri muri trap message ntiba ari ndende cyane rimwe biracamo ariko rimwe na rimwe ijya old school niyo rero yaba revolutionnaire imwe batangura guhera kuri ba Notorious B.I.G ba PDD ba Jay-Z aba ba Tupac ivyo byose wumvirije ba 50 Cent indirimbo zose zari old school amajambo bari manaya amajambo baririmba urumva ni ya revolution kumva nyene ariko ariyemera kumva ariko aravuga ingorane avuga ingene societe hari ingorane zikanaka avuga abantu barenganijwe impfuvyi abapfakazi kutashikirwa kutitaho aho bita aba bidonville no kuvuga abantu babaye ahantu kure voilà yego umva ni revolution bariko barasaba yuko nabo muri trap kenshi ni naho woshiramo message niga ko umuntu atira attention kuko yama yiteze yuko umenga agira tambe kuko ziya beat nizo kubuja mugabo old school ni ukumviriza rythme tararam ton 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 you know old school ibintu nk'ibyo nuko umusume rero rap irashwa ya makungu twataguye kubibona abitwa ba Benny B ba MC Solar Iburaya Marseille ngira jabutse cyane gose tubwire harawurumva abazungu nk'aba Benny B aba MC Solar harawigeze bumva baririmba bo abazungu bagira rap nta nubwo ari na benshi barahari ariko si benshi bahabaye naho ni gake baba n'abastar kuko rap irazwi cyane mu birabure sinzi ko urabibona umuntu yiklasa peut-être mu bazungu ni Eminem wenye abandi bose nyene n'abantu usanga nyene mengo ntibabiha umwanya cyane kuko n'abazungu ntibabisupporta ego hama ikindi naco nibuka ko nubwo hariho abantu usanga ariko baravuga ko rap atari umuziki canke ari ibintu by'abavayu abantu turaza kuronka kaje kubigaruka ka turacari muri kahise watubwiye ivyo muri Amerika byavutse rico rap ikora turadusimbiye muri Iburaya twarumvise ko hari amavira akomeye nka za Marseille havuyemo aba Benny B aba MC Solar n'ibikine muri Paris mu Faransa n'abandi biraza mu Burundi birahashitse twibutsa bariko barakurikira aho dusanga ko tumi kiganiro Burundi buraririmba aho dufise umuririmbyi yita ko ari yatwaye ari umwami wa rap muri iki gihugu akaba yitwa B-Face hanyuma nguko rero turashitse mu gihugu cacu Burundi igihe kimwe B-Face turamubonye aririmba bisanzwe ataraje muri rap cyane no mu rap music n'ahandi mu nyuma tubona nguyo asigaye atabutumire muri iki gihugu buba atibutswe bamufata nk'uwafashe idarapo ya rap vy'ukuri wowe umwami wa rap wowe ubibona gute jewe urumva sintaraba classement ngaha sindabona haba competition y'abaraperi ngo ndamutwitora nico gituma nasavye mu ma competition menshi baze baratandukanye amakategori turabishikako mu gihugu cy'Uburundi niho tuzobona rero tuzobona ariko ako kantu ko kwiyemera turazi ko ugafise kandi urakadusigurira naguciremo yakwana kubivuga gusa naguciremo ndafise ikivyerekana ndafise award zine za best rapper kuva muri 2017 gushika muri 2020 urumva kiretse yo muri 2020 tabaye ariko gushika muri 2019 award zine nta numwe nihumva rero nico nicerekana kiboneka gifatika ko baronse ibitsibo imyaka ikurikirana hariho n'abandi binjiye mu higanura batsinda nivyo ni ibintu bifatika naho bivuga urumva uravyerekana ariko sikuvuga ko batavyo bazi canke atacu bashoboye ariko ndabasumba bose ego turaza kuronka kaje ko kuvyinjiramo neza na neza hari ibintu bita challenge twahora tubona abantu bavyenterprete neza mu Burundi rap ifashe gute turazi yuko atari watanguye kurap si je vraiment dugira copier kore umvise yuko n'udafise inkarabona aho zitaha ikintu urashaka kuba ugikora ugifise abagitanguye
mu Burundi rap yifashe mbo bibaye même si wumva yuko bishikanye n'umuntu akaboneka muri ivyo biteramo umuntu akaronka izo award nyinshi ziri vide ziri inyuma nta kiriko habuze agaciro kayo mu ma competition ikibukwa nk'ayandi ma style kuko hip hop urumva ni style nk'izindi nka reggae ni style nka country music ni style nka rock ni style nka mu Burundi imidogo iruzuye kugira have ivyo genda gute kugira have imidogo kuri bande ku baririmbyi cyane dufate ku baririmbyi bagira ati kibanza dufise ni gito nivyo ni gito abaririmbyi ya general canke abarapeur si twebwe gusa n'abaririmbyi bose uzorabe n'ubuzima babayemwo ubucunguze ntibabaye mu buzima rero nitwumva umuraperi yidoze nubwo yidogera muri rusange ko baririmbyi bose kubisanzwe n'abaririmbyi bose mvuze ngo umuraperi azosa kuvuga ati abaraperi mu Burundi turarenganijwe umuziki wacu wateye imbere uzotera imbere en general ntuzotera imbere kuri style kuri rap yonyene aha umva imidogo yanyihagaze ku baririmbyi bose imidogo iri ku bantu bose ntagira uzoswa kuvuga ko abaraperi barenganijwe yes jewe aho novuga ko barenganywa ni mu biteramo honyene ushobora gusanga ibiteramo vyose abaririmbyi bagaruka nta muraperi bari nivyo ndiko ndavuga we nta giteramo na kimubuta gitumigwa bo nibaza bo uretse ko na corona yabihagaritse before narabigenda mu sivyo ubu nta kintu nimwe bashaka kwibagira ariko dimwe ibikomeye okay none ndapaje nyene mu gihugu même si naronse zawadi umva rero ndapaje nyene uraza abandi ni benshi none kubera iki batavaria haba mu ma competition bakajamwe bose ukumva competition kanaka harimo abaraperi n'abarenbiste bose bakajamwe ko bose bitwa abanyamuziki nta mu mekanisha arimwo nta mubaje arimwo bose bitwa ko akora umuziki rero muri ico gihe nta bintu byo gukumira bikwiriye nukumenya yuko vyose en general n'umuziki ikomeye rero twumvise amajambo washikirije wavuze ati nta mwidogo mbona wa rapper udafatiye muri sanko baririmbye n'ijambo rya mbere uvuze uravuze uti turakubwiye ko tora twona utumigwa ugira uti sijije nyene ngwe gutumigwa nibaragwiza agahaze nuko mutaragwiza ngo mube benshi mugabo nta nisemo ni ikintu kitahura mu myaka yeze mugabo ubu cyatanguye ngira twizere ko mu myaka iza cyangwa mu misi za umva nico gitumye imyidogo ihari kubera ko umva si nivo nk'iyabandi kubera ko ibiteramo byose bikomeye kubera ko mwebwe mujejwe kuririmba cyane ibitagena neza bo ivyo bitagenda neza muzoza mubiririmba rero ivyo bitagenda ivyo bitagenda neza nkeka ari byo babahora kuko baravyishizemo yuko umuntu aririmba ivyo bintu mengo n'umuntu atavuga ngo akeza karigura aha nta kintu mwokora kugira ngo mwumvishe abantu ko ivyanyu ari ngirakamaro babihe ariko bihera kuri mwebwe amajwi yanyashika kure kubera ko mwama kuri micro je ndafise aho ngeza akarizo kimeneki agaho gahambije sha uretse abamenyesha makuru mwebwe gikimusha gukora abamenyesha makuru uretse twebwe ico dushobora gukora nikijyanye n'uhora wumva turabicisha mu ndirimbo tukavuga ingorane zihari iminsi yose abaraperi no gucishamo mukajyana bo kujyana navyo ni ya ntuze nakubwira ni vya bintu vyo kwivuga amazina vyabaye developer birafise insiguro birafise insiguro bien sûr nivyo nico twazeye muri kino kiganiro reka dufatira aho nyene B-Face turazi ko watubwiye ati umuntu aririmba muri rap arafise style arafise amajambo y'ukwirevolta arafise ijya ateza gushikiriza mu yindi midiyo bidasha kwemegwa abarapper bafise uburenganzira bwo kuvuga ikitagenda barafise no guhangana no kuvugana amajambo amwe yumva umenga aragoye gutahura mugabo hari umuntu ashaka kumva ati aba bantu bajyana bama bariko baracokorana abaye baracari inyuma ntiharagira ko tubage dusigurire bijya mukora ko atari ugwanko ruba rubaranga hariho nabo tubona mu mafishe biruba baradutukana mu bantu ze ku marezo social ariko akaboneka mu ma concert nimba ari byo barabaho ivyo ntibijanye kuko ingwano y'abaririmbyi y'abarapper n'amajambo nta muntu atorana mu ishati n'ubundi umwe wese amutsinda bivanye n'intuze na lyrics nta gwanko ruba rurimwo nibaza yuko example no itanga ku bintu vyitwa ibintu bagira vyitwa imikomo imikomo sinzi yuko bo bizi ego hariho abungere bagira ku gasozi iyo bagiye ku gasozi bakaba babona nk'umusozi dufate ubwatsi butoshe hama bose bakaba bagiye kuragira inka hariho ukuntu babanza kuvuga ati urazi rero uyu musozi kwera ari utoshe wonyene kandi inka zihakeneye kuharisha ni nyinshi ikintu gikenewe ngaha ni muje ngaho bakashafata imigwi ibiri umwe ngaha undi ngaha
bagaca tora abantu bazi ko batukana cyane gusumba bagahiganwa bagaca baja Abarihiganwa. kuza gutsinda uwundi Niwe nibaza acarisha. kurisha hajya urumva rero ivyo vyagenze uko nyene bivuye en fait ivyo vyo kwiyemera uvuze ngo nivyo gutukana vyabaye developer bivuye aho nyene imikomo urumva yatanguye kera na hip hop kandi itaratanguye basuye mu rugo baca abana b'indero baba n'abajama Eh. nico gituma rero hajya ehe ingwano y'umuraperi n'amajambo duhuriye kuri micro nta vy'ivyinyo nabihongora kwera urumva rero muri Eh. ico gihe bajya babumviriza nibo bihenda turaba confusing ariko ico umenya ni juste gushira abantu muri movement kubera ko hip hop ikozwe uko nyene babwira ariko arakwikirira ya televiziyo bavyumve neza yuko jewe bambonye kuri ya hari abantu benshi n'ubu gushikiza isaha umuntu atarambona ifoto tutarahura ngo tuyage azi yuko ndi kintu cikivwayo c'amahereni no kuzuru tatuwaje nkeka no kunyo harimwo nta kintu na kimwe kijanye n'ico oye nta nzoganwa nta kintu mba nanyoye Nta n'itabi. uretse ko mba nubahirije Nta akazi n'ivyatsunwa. kanje. Nta kintu na kimwe citwa alcool kinja ku muntu ariko hageze muri ako kazi ndumva neza ko n'itabi ntegerezwa utumura. kubikora nyene nta nk'umuraperi tabutumura no none ijya Mr. Rivahe imistari vahe abapasiteri bavugira muri tonori yo uri kurumviriza ariko aratanga ijambo ry'Imana eske ijya mudu bayikura umaze kubona Uwo yuko banza inspiration gusenga zose zova kuri kurumogi zova kubiki wowe banza gusenga wowe ivahe iva mu mutwe kubera ijya inspiration ivahe inspiration iva mu bantu none Ucemuka- nk'ubu nkawe ucemuka kubera iki bo hariho iyo tukubonye kuri scene kumenga uba waborewe urumva wowe nivyo wiyumviye ni giki guti ariko unyegereye urabibona mbo iki kija muri umuziki wonyene ni mode aha iyo uri gukora ikintu ukunda urakiviva kuko ninaja kukinegligea nakazo warakazi nizo wari passion rero muri ico gihe nshitse hajya mbanzi neza ko naje kuryohera abantu naho ndirimbira abantu batanu nkoresha inguvu nokoresha muri stade yego reka dusimbize twatahuye yuko abazo kubona urukura vuga amajambo agoye ntuzo urukura shira isoni no uzo uri ku kazi kandi bugenda nakoresha nta nkuru barurimo ndanakoresha nagake uretse ko mba ndiko ndamwereka yuko gusa je ndi hejuru yiwe nuko twarigeze kubona igihe kimugira ibintu bita challenge yes uranataka n'igihugu abaririmbyi bo mu kindi gihugu cy'u Rwanda uti twe turabambere turabasumbye wiyemera anyishure cyane biye imaziki bo ni vya bindi nako nakubwira je mba ndiko mpagararira culture y'u Burundi n'umuco uyu muco rero nakubwiye burya bajya abanyamerika bose babitanguye ba challenginga na East Coast na West Coast za BIG na ba Tupac ivyo byose bumvise ko vyabaye developer bivuye iwacu ni culture ba developye kubera ikizungu cabo tu na handi hoho jewe ivyo mba ndiko ndahagararira ni culture yo mu Burundi uravyumva yuko imikomo yabayeho kandi ijya ndirimbo wayikoreye mu Rwanda nyene neza wabiteguye kuva kare nabiteguye kuva kare n'uwa kwarojise y'umunyarwanda yarazi neza iyo bigana bica Arabizi, baranatevye no kukwishura baba baratevye kukwisha ko bagutinye canke yari challenge bavuga ngo ikora ku bwenge ubuzi intumbero yari uwabikoze n'uwo batabikoze après ijya ndirimbo harasohotse nk'indirimbo zitandatu z'abanyarwanda bakushura ariko mubona avuzemo nta numwe baragutinye rero kubganje mbona neza ku muntu afise target azi neza challenge kubera challenge urumva uri ku confusing imitwe y'abantu iyo mitwe y'abantu rero jewe ni waza kumharirako nuriya kamharirako mba numva ari réussite kuri jewe rero muri ico gihe nibaze yuko muri uno mwanya tugeze muri business umuziki warahindutse business YouTube irariha sivyo amakoncert arariha muri ivyo byose urabizi yuko nta muraperi w'umurundi canke w'umunyarwanda arigera kwiza na 1 million y'ama views mu Rwanda hari miliyoni 12 sinzi antwa ni nka 12 z'abanyagihugu mu Burundi hari 11 z'abanyagihugu izo jewe target nari mfise dazishize hamwe kubera tuvuga ururimi rumwe numva neza na neza ko ari business kuri jewe abanyarwanda ni baje ko bakankurikirana n'abarundi bakaja ko bakankurikirana n'uzonyishura mu banyarwanda kubera ko mu Burundi bajya navuzemo ntabwo bari abastare ngaha nabavuzemo kubera ko nkurikirana umudeho wa hip hop mu majambo make ariko ntabwo bazwi ngaha iyo rero hari kuvamo nk'abangahe bakanyishura burya ni réussite kuri jewe ahubwo nabakoreye promotion ya gusa kuko anyishuye
yabazi neza ko public iwanje mu Burundi yabashoboye kwiganya nawe ukaronka hari yama views arongerekana none wewe wararonka aje ngaha muri concert araronka amahera sasa rero urumva iyo bari kubitahura nkuko je nabitahura gombe nta réussite yahabaye rero réussite yarahabaye kuko mugabo ntiyageje urugero washaka bo ivyo nashaka numvirize rero ya comparaison nashaka numvirize ko vyavye byanse kuba kwera kugutinya ko abadashoboye arashaka kuvuga ati je ndiyemera yego turarangiza kino kiganiro B-Face mugabo hari umuntu ashaka kuvuga ati ivyo wahisemo ni ushaka gushikana mu makungu twabicishijemo kare umuco wa Kirundi nta nanga nta muduri uriyumvira kugira ngo ugire rap y'abarundi atahuriye y'abandi kwera umuco w'ikirundi washoye ku exprime ndamaze kwikora ndamaze kwikora ni uraza ko uribuka n'indirimbo yari muri Isanganiro Award yitwa Siko yari irimo umuduri irimo utucurangisho tw'ikirundi yavyumvire gute ingoma ziwacu ingoma ziwacu irimo umurisho w'ingoma irimo umuduri ivyo byose n'ibicurangisho vya hano ico kintu uramaze kuciyumvira kutubwira ingene waciyumviriye muri kazoza ze tubone B-Face agiye mu makungu harimo umuduri naho agira rap azo yashizemo akantu k'akarundi kerekana identité y'igihugu ataho bisana n'andi marap yo muri Etats-Unis n'ahandi kubwanje urumva yuko twamye tuvuga yuko même si twavuze yuko umudiho wa hip hop wabaye develop ku banyamerika ariko origine yawo ari muri Afrika uko bigenda kose indirimbo nyinshi dukora ngaha za rap usanga ziri mu midiho y'ama beat nyene tuyenspira kuri ba Tupac na bande aba rapper benshi b'abanyamerika sivyo ariko rero uko bigenda kose vyari bikwiriye yuko umuntu akora ikintu ki represent igihugu kugira ngo jewe Johnny naja kuko sinorapa ngo ndushe Tupac mu gihe ari bitanguye sinorapa ngo ndushe Eminem ntibikunda urumva uko bigenda kose bagenda baboneka nk'abantu banyanspire rero muri ico gihe ifo ko umuntu nk'ico no harura nk'abaraperi bacu b'abarundi biyumvire chaque fois biyumviriye kurapa nubwo batobikora iminsi yose bamenye yuko hariho ikintu gishobora ku represent umurundi ahagiye hose nk'ubu ngiye nko muri competition kanaka muri Amerika canke muri Nigeria muri France urumva nkagenda mvuga ati jewe ndafise ikintu nza kwerekana genre ndiko ndarapa bien sûr kuri zijya flow z'abanyamerika ariko mugabo izo flow nazishize mu mudiho w'ikirundi rero ico kintu hamwe tugikoreye ko nibaza yuko kuivuga umengo ni ndoto si ndoto ko je nabitanguye none uzoyibandanya ndabicishamwo rimwe na rimwe urayifite umugambi ndabifitiye umugambi cyane kuko nama nabikoze n'ubu muri studio ari indirimbo imeze uko ikoze mu mudiho bizokumarira ubiravye bien sûr kuko hariho abadakunda bijya bintu dukora byo kurapura mu midiho y'ama old school canke mu trap babakeneye kumva kiwacu yumvirije nk'ingoma ziwacu mu kiwacu nyene urikura rapa kandi twarayibonye ijya ndirimbo yiwawe ingoma ziwacu abantu barayikunda gose bakayisaba mu radio niyumvira ko ari kubera ko biro turuva bumva kantu kiwawe bumva ingoma nazo ni ikintu kiturepresenta nk'abarundi rero mu gihe kiturepresenta uzorabe nkaza ya maclub gira amahoro ihunja izi zose burya bama mu competition hanze eske bafari hasi ntibababona eske basadbi ntibahari baroriro ntibahari bavishe ntibahari ni kubera ko turirimba umudiho utari gwacu ofete turakopya rero yaba twese turirimba muri iyi midiho nyene turepresent natwebwe wokumva duhuye n'abantu ejo bundi tukora ikiganiro tuko turarangiza hari umuririmbyi yatubwiye asanzwe ari umuhinyanyuzi kuri The Magic babugaranira ahantu abantu bamaze gutera imbere ubushikiranganje wa dusiya dufise abategetsi bashasha muri kino gihe wewe nko kubaza abo bategetsi baraba ugwaruka bakaraba imico harimo umuziki nigiki wo bashikiriza kugira ngo wo baterera nk'icyumviro kugira ngo iryo terambere ry'umuziki no muco kirundi uhabe nk'uwo gushikiriza imbere y'umushikiranganje umubwira iki ico no bashikiriza nuko ikibazo gihari nuko usanga benshi bari interesse n'amakuru y'inkino amatangazo ibintu vya politike ibintu by'umuziki batavyitaho rero iyo uri kureshikiriza ikintu umuntu atari interesse n'ico kintu nuguta umwanya ariko vyanka wavuze twama twabicishije mu ndirimbo kandi imyidogo no amfise niyo nundi muririmbyi afise ndibaza uramaze kubona abaririmbyi benshi twarabonye ejo bundi nyuma yuko dukora ikiganiro twabonye sinzi ko babe twumvise miliyoni n'ijana zingahe barabishije ku bakiri bato uri burya bushikiranganje izo rero si mpaka zidushikira kubwawe uyumvira ko zo gushikira
mu kugatwe kudushikira kiwawe canke mona vyogenda gute kugira iryo terambere ntirabe B-face gusa birabe benshi rirabe umuziki byo ubona bakubwiye umugambi wokora kugira ngo yo art y'u Burundi itere imbere ugiye imbere y'umushikiranganje w'umushikirizi iki jewe imbere ya vyose no musaba no saba imibonano d'abord amanama kubera ko je ivyimvira mfise si vyundi muri nivyo afise kuko je nshobora gushikiriza ivyo wanje ndafise limite mugabo ico nzi coco twese twifuza iterambere ry'umuziki twese en general rero muri ico gihe ni hahandi uzosanga je nshitse imbere yiwe ndamubwira ingorane zaje n'ama cooperative mugira bo turazifise za amikare mugabo izo amikare n'ubu winama ndiko ndavuga nta musi numwe jewe nzova muhira ngo ngiye kudodora ku muririmbyi kanaka ngo ndamusaba ngo tuyage ibijanye n'umuziki ibihanze umuziki w'u Burundi mugabo hariho ubuduhuje chaque fois tuzobishikako nasavye rero iminsi yose mu biganiro maze gukora ndavuga ati comme dufise abaturongoye jewe haraho umupresident wa Mikara ashobora gushika ariko je ntoshika ahashitse rero arashobora kuvuga ati nkuko ku kwezi par exemple haba inama y'abartiste ni haboneka 10 bazobiyaga hama babiyage bizoshika kure tuyumvire solution dushaka gutora ku kibazo dufise ku imisi yose twamatwi twumva umuntu wese yidoga avuga ngo umuziki wacu uzotera imbere gute nozotera imbere gute mu gihe umwe wese yigira Jay-Zinga okay B-face dusana barangije rero B-face naho tuko turavuga ibintu biri serieux wowe none nturarongora narongoye nta mufasha ugira nta ndafise umuradutumira tuse tubona abaririmbyi basigaye bagira imanza zikaba n'abategetsi bakabagabira sinzi wewe njyara kubera ta competition ndimwo umunsi umutima wanje wandongoye kubikora canke ni nabandi prince babikora ariko ivyo ntivyinyegeza urazi ko ari nk'inkorora ndinzi ndabikora na invitation yo gushikira bitarenze no guca kwisanga biri mu mugambi hari fiancé biramutse bibaye navuze ibyo fiancé ugira cyaje dutanga nimero zawe za telefone kenshi umufiancé ava mu mukopine navuze ko namufise bamufise umva telefone yawe sinkazitange bo jewe nibaza yuko ntariko ndidandaza uretse ko ndiko ndandaza umuziki wanje gusa urasenga cyangwa urafise agasabiko amasixu yakura nibaza yuko agasabiko kawe niki nibaza yuko muri ntuze ya kugira uresi suro nk'isix zajya aha nta kantu nyumva d'abord mbanze mpezerega wowe uri kuranshira turabe nyumviriza none muri kino gihe umuntu wese agize ikintu uretse no mu muziki agize réussite muri business kanaka mu kantu kose yakoze bavuga ngo uriya muntu akoresha imiti rero ubu ivyarahindutse ibintu vyose birimwo imiti ibintu byose birimwo shetani ucumenye ngo imana nta puissance igifise muri kino gihe rero umuntu wese yumva ko yoha puissance imiti kurusha imana yaremye ivyo byose imana nibaza ko ari controller byose uyihereje imigambi yawe urabishika ko bien sana yes nagasabiko kenereye ni izina rya Yesu imana niyo urumuri rwawe cyane gose nuko reka rero tukwifuriza iterambere nikikiye twisigarije uretse umuhungu wasavye umuzu kwansavye ntiyambajije sinogenda ntagishikirije mu kurangiza kire ntavyo nisigareje uretse ko nivyo mfise byose ntobihereza muri uno mwanya abakunzi ntibaherera mu mubindi ariko gusa ni ko muwavuze yuko hariho abategetsi bashasha ifoko biyumvira ku muziki kuva bacanje batangura uravye ubuzima babayemwo nubwo abubu babayemwo ntibuhuye n'amazina banditse nivyo bakoze mu gihugu kandi umuziki nico kintu ca mbere giteza imbere igihugu rero mu gihe hariho ibihugu byinshi twamenye kubera umuziki n'igihugu cacu bo kimenya kubera umuziki ariko nta muziki atabije abo bose mwumva biriwa baraducisha ko amahera baza ngaba baha 100 millions babaha 100,000 dollars abo bose barashiramo investissement barafise budget igihugu cabo ibihugu byabo birabasupporting natwe nimba bifuza iterambere ry'igihugu natwe badusupporting umu artiste abeho neza kugira ngo ntazopfa avuga ngo yasigiye CD ngo umwana igihe kuri The Magic ivuga hari watanze icyumviro ciwe aravuga ati nta leta izobazanira ibyo mujya gucya ngo ni mwege muteza kuvyirondera ni support rega nta muntu numwe adafise icyumviro nta muntu numwe adafise projet umugabo afana imigambi nimwokora hanyuma leta kazobaherekeza none dukore kuva twakoreye mbega ntavyo urabona gushikiza isani ntibarabibona kaja hamwe mugakora ikintu ubushakashatsi nakubwiye ntidushaka kuja hamwe atakiduhuje mu bindi bihugu harabaho ama competition wabivuze hari ama award hari ama tournée y'ibihugu ugasanga abaririmbyi nka 30 bafashe inzira ije mu yinga ejo bazoja ingozi hirya ejo bazoja igitego twabitahuye sorry gatowe mbazime zobukoze ntuncire yego nico catuzanye wambwiye mvuge ko nisigaye nico catuzanye rero kuri ivyo
mu gihe turonse ikintu kiduhuza tugafata imodoka imwe itujana muri urwo rugendo tugashikira muri hoteli imwe tugasangira dine na lunch byose tukabisangirira hamwe muri uwo mwanya urambwira yuko atakintu na kimwe tuzovaho tuganiriye mugabo je nakubwiye ko ntazododora iwawe ngo nje kukubwira ibihanze umuziki mugabo mu gihe hariho umuntu yaje kuduhuza akaje hagati yacu nk'umediateur mana yanje solution izotogwa ariko mu gihe umwe wese yigira Jay-Z nta tuzofata dushitse nta n'inkono y'ifege tuzova byari byumviro twashikiriza ngaha mu gihe radio televiziyo ya Isanganiro nivyo imaze gutahura aha turiko turashobora guhuza ivyumviro hari bavuze bati nibaduhe uburyo dukore twicare hasi nsuye kwiyumvira roye y'abandi cyangwa ivyo turya n'ivyo tunwa n'abana tugaburira hanyuma dusohoke tugize umudiho office identité y'u Burundi hanyuma dushobore gushikana umuziki hanze abandi bakurikiye ico kiganiro bati wanguha nta leta izobazanira guki ivyo mukora wowe uravyemeje ko ivyo vyumviro byose ari cyo kimwe ati mugabo sinzogenda kumobiriza abandi dukeneye umuntu atumobiriza tubere umurideri reka tugarukirize ngaha naho barideri basanzwe bitwa ko baserukira abaririmbi nabo nyene tuzogenda kubabaza kugira ngo caciyumviro tugeze ko tuze tukibandanye maze ivyo vyumviro bigiye hamwe iryo terambere turondera turishike ko kuko mugani uwo muririmbyi avuga ati dushaka support ya leta abandi bavuga nta leta izo gufasha utari kumwe n'abandi nawe uti twabuze abaduhuza none numva ko tuko turivuriwe ivyo byose tuzoja kuraba abaduhuza ni ntambamyizo kabisa donc rero n'umunsi batanguye rero n'umunsi mwaronsa akanya muzohore mwikora no kuba DJ bama companies kuko nta business dakenera visibility bungukiki jewe ku bantu bankurikirana même si nubwo ntwanda mfise amahera ndafise abantu bakurikirana ibikorwa byanje mu muziki rero muri kiya gihe umuntu yatahuye neza bajya followers banje bajya abanyagihugu bankurikirana igihugu cose ndetse n'abari hanze ni nk'aba nyene nk'uwakoze iki kintu eregerekana neza rega nati je namaze nk'ubu ngaha yaba hari handitse ko ikintu ngaha yari kuba aba n'ibihumbi birumbagiza vya Bface bari gukurikira aba publicity avuga ati none ico kinyobwa Bface akunda kunwa n'icyayi waruzi ko hari abo jewe mbere akanwa ivyo Bface anwa agatangura guhindura ivyo yahoranwa kubera akunda Bface ati ngiye kunwa nk'ivyo Bface ningene nambara hari urushaho kunyigana rero muri ico gihe none nimba jewe ndiko serukira societe kanaka namba iyo ntuze ndiko ndanwa ico kinyobwa canke ndiko ndakoresha phone kanaka ivyo byose aravuga ati n'umuririmbyi wanje nkunda arabikoresha kuko nanje iyo telefone nuko reka twizere ko ico kizogishikako tutangure uko duhereze uko watanguye yego duhega soza rugendo kaka rap kugira ngo tukumve live yo ibimonyo mu guhona kenshi bimera amababa niyo mpamvu udakora kenshi ukwiriye kugaba kubera utazi ibyago na bimwe vyemirije kuba mwisite baraguhenda nguri handsome boy ugashinga icinyo kukindi ngo naco guha amaboko kandi ugutari matamira ntiwibuke ko atawapfuye ngo nuko akora ahubwo icatumye akira ntahengeshanya gukora naho umutindi witunga tembesha inkoko ntukarera yo maboko byanki wabikoreye ko kuko ni wisamara ko bizo kugaruka ko imbura kimaze yugeze ngo uravuga baci bakwishura ngo nanko nibura ubukoko ntega yo minda kwiganire haje bisangiye imizi bisangira n'ukuma jewe nawe turi bamwe nico gituma nkubwiye kore nuzobigisuma mani ni message mere nk'uburu kutonga urutoki ndi je mbona ubwo umugira gucyo ugira gucyo izo gucokorana kweli ya revolution akubari ya revolution ari gucokorana kubera ko kirundi wa mucogira gucyo nibona ko ari abantu n'abamama n'abapapa batuje mu ngo dutunga urutoki ku televiziyo ivyo ndiko ndavuga hariho n'utunga urutoki nyumva ivyo ndiko ndavuga hariho n'umuvyeyi ashobora kubwira umwana wiwe akamubarira ati wa mwana wishinga ujyama ukamengo warashitse nacuze imarira mu gihe utakoze nanje ndiko mbwira umuntu wese wikinebwe yumva neza na neza ko umengo nyene azokwama ari warasaba iminsi yose azokwama yiteze ivyasi nari yizi yuko bari cara barapera ni mu buri nyishu z'amaziri ngaha ndiko ntunga urutoki rero umuntu apana ugera inyuma ya kamera ariko ndiko mbwira uri ko aradukurikirana yumva ko ari kinebwe iyi message ntiburu wikora no kurakoze cyane Bface murakoze cyane ndashimye kukicaniro wacanye kuvyumviro waduhaye mu jambo rimwe twumvise hip hop icarico rap icarico new school old school ingene yagiye atera imbere ku isi ingene yagarutse mu Burundi ingene yifashe amajambo bakoresha gituma bayakoresha kurya ko atari gushira isoni ahubwo ari uwo umuco wavuye muri Afrika
watubwiye yuko ayo majambo mukoresha muri rap cyangwa hip hop atari udashaka kuyakoresha mu yindi midiho ngo bikunde abazokumva ntibazibagire ngo Bface arashira isoni ahubwo Bface ubumbonye agenda dukundanye kwera asanga ivyo yiteza atari vyo yabonye agasabika akora afise fiancé kandi azokubaka igihe ciwe kigeze cyane gose tukifuriza umugisha ndabifurije umugisha namwe invitation ize muri mariage mugabo umengo uri kwidiri yavyo je ko ntabikubariye ari kuguma we insist kwari kugira numve ko ntiyaragira none ndabishiro rizova mwansavye cyane mwisanganiro nzirishike vuba oya birinze bishika vraiment zoritanga tu tube cyane nk'isi muri no myaka tube turaca igitoki tube turagana oya birinze bishika ntuzobiyobera urakoze gose asante sana dushimire nawe bihora dukurikira ego hari Justicia na Reno batuma amasanamu bashikira ikiganiro Uburundi bararimba kigarukiye ngaha tuzosubira mu ndwi za nkaya mango bye bye